Turabaye ikaze mwese mko mwakurikirana ETBC TV mko muri kumwe na Rich Miradi size 611 mwibagiye kugira subscribe, share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV. Nkuko bisanzwe turahera makuru yacu avuga mu Burundi wera mu gwacu serukira gihugu inamba mu rugamba aho muzi ko mu gwacu serukira gihugu mu mwanya uri mu gihugu ca Cameroon aho uri kuritegurira urukino rwo gusubiriza gwindwi igire gatandatu mu mapule yo kurondera itike y'igikombe ca Afrika kizoba mu 2024 mu kwezi kwa mbere muzi ko kizokinirwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Mu gwacu rero inamba mu rugamba bandanya witegura neza aho biboneka ko abakinyi bose bamaze gushika muri mu kambi y'umugwi serukira gihugu inamba mu rugamba aho vyari bitegekanijwe ko kuno munsi ariho baza gufata urugendo bava mu gisagara baja mu gisagara bazokiniramo ugo rukino ca Douala. Rero mu gwacu inamba mu rugamba bikaba biboneka ko washitse amahoro mu ico gisagara aho bako baritegurira ugo rukino ruzobahuza n'umugwi wa Cameroon ku munsi wa kabiri w'indwiza itariki 12 urukino muzi ko ruzokinwa igihe cy'isaha 3 ku masaha yo nga mu Burundi. Nagomana bashikize rero inkino zitanu umugwi wacu inamba mu rugamba igihugu cyacu cy'u Burundi kimaze guhura n'igihugu ca Cameroon aho biboneka ko mu nkino zitanu umugwi wa Cameroon umaze gutsinda inkino zose aho biboneka ko umugwi wacu inamba mu rugamba utarabasha kugira amahirwe yo gutsinda umugwi wa Cameroon mu nkino zitanu bamaze guhura nayo. Nuko igitariki 16 z'ukwezi kwindwi mu 1976 mu higano rya Jeux Olympiques aho umugwi wacu wa Cameroon aho umugwi wa Cameroon watsinze umugwi inamba mu rugamba ibisindo bigera kuri 5 kubusa bikaboneka ko kandi itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri mu 1995 muri kani y'abakinyi batarenza mu myaka 20 umugwi wa Cameroon watsinze umugwi inamba mu rugamba igisindo kimwe kubusa aho biboneka kandi itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu 1995 muri kane kandi y'abatarenza imyaka 20 biboneka ko umugwi wa Cameroon watsinze umugwi inamba mu rugamba ibisindo bigera kuri 4 kubusa. Kandi itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2022 umugwi w'inamba mu rugamba watsinzwe n'umugwi wa Cameroon igitsindo kigera kuri kimwe kubusa. Twaba turindiriye itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2023 aho umugwi wacu w'inamba mu rugamba uzoba ugendeye igihugu ca Cameroon mu kurondera itike yo gukina igikombe ca Afrika muzi ko kizokinwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu 2024 mu kwezi kwa mbere. Tugiye mu makuru agiye atandukanye avugwa ku mugabane wa Burayi turahera muri FIFA Ballon d'Or aho tubona ko inyuma yo gusora urutonde rw'abakinyi bagera kuri 30 bazogwanira igihembo ca FIFA Ballon d'Or umukinyi yigenjeje neza mu mwaka urangiye wa 2023 ushira 2024 nuko tubona mu go rutonde rw'abakinyi 30 hagiye arasorwa abakinyi uko bagiye barava mu mashampiyona atandukanye aho dusanga ishampiyona ya Premier League ari yo shampiyona ya mbere yabaye present n'abakinyi benshi aho havamwo abakinyi bagera kuri 12 bakina muri Premier League. Tugasanga muri La Liga havuyemo abakinyi bagera kuri 6, Serie A havamo abakinyi 6, Bundesliga havamo abakinyi 4 n'iganwa rya Ligue ryo mu gihugu cy'u Faransa twasanze ryavuyemo abakinyi bagera kuri 2. Mu go rutonde nyene ahasohotse kandi abakinyi bivanye n'amanasyo bagiye baravamwo nuko tubavye dusanga igihugu cy'u Faransa cyabaye president n'abaki bagera kuri 4 b'abafaransa mu guseruka igihugu wa Argentine wavuyemo abaki bagera kuri 4 mu guseruka igihugu bwongereza Trians uvamo abaki bagera kuri 3 mu gwa Seleção Portugal uvamo abaki bagera kuri 2 mu gwa Allemagne de Mannschaft uvamo abaki bagera kuri 2 aho uboneka ko n'umugwi wa Croatia na Norvege wagira avamo abaki bagera kuri 2 aho tubona n'igihugu cy'u Butaliyano Brazil n'ibindi bihugu bitandukanye harimo n'ibihugu byo muri Afrika igihugu ca Cameroon gushaka n'igihugu ca Nigeria hagiye haravamo umukinyi umwe aho tubona ko hasowe n'urutonde rw'abakinyi bagiye kwiganirwa agashimwe ka Golden Boy k'ibihumbi 2023 aho muzi ko aho gashimwe gahabwa umukinyi akiri muto yigenjeje neza mu mashampiyona agiye atandukanye aho dusanga mu rutonde harimo abakinyi bagiye batandukanye aho turabonamo umukinyi Jude Bellingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Alexandre Balde, tukabona mu mukinyi Florian Wirtz, Alexandre Garnacho, Lamine Yamal, Anthony Silva, Rasmus Hojlund, Arda Güler, Romeo Lavia na Ravi Collin gushirako na William Zaire Emery. Abo no bakinyi bagiye kwiganirwa agashimwe ka Golden Boy ku mwaka wa 2023. Ariko tugiye kuraba uko amajwi agenda asumbana nuko tubona ko umukinyi Jude Bellingham n'umukinyi Balde
Alexandre Balde aribo bakinyi bahabwa amahirwe yo kuzotahukana aho gashimwe, aho biboneka ko ku majwi 100% umukinyi Jude Bellingham yarafise amajwi agera ku bice 43, aho tubona ko umukinyi Alexandre Balde yarafise ibice bigera kuri 24, tukaba turindiriye aho amatora azoherera tukabasha kumenya umukinyi azotahukana aho gashimwe ka Golden Boy ku mwaka, agashimwe gahabwa umukinyi yigenje neza akiri muto mu mwaka w'inkino warangiye w'2023 ushira 2024. Turavye no ku ruhande rwa Ballon d'Or nuko tubona abakinyi babiri aribo baza ku rutonde rw'abakinyi hazovamo umwe atwara agashimwe ka Ballon d'Or. Turabona ko umukinyi Lionel Messi hamwe n'umukinyi Erling Haaland aribo tubona ko azovamo umukinyi azotahukana agashimwe ka Ballon d'Or. Najya muzi ko umukinyi Lionel Messi asanzwe afise ubushimwe bugera ku ndwi bwa Ballon d'Or, kandi muzi ko mu mwaka urangiye yatahukanye igikombe ca Coupe du Monde, atahukana n'igikombe ca Ligue cyo mu gihugu cy'u Faransa, aho tubona ko no ku ruhande rw'umukinyi Erling Haaland yatahukanye igikombe cha Premier League, atahukana igikombe cha FA Cup, yongera atahukana n'igikombe cha UEFA Champions League, atwara kandi n'igikombe cha Europa League. Nuko tukaba turindiriye turabe umukinyi azotahukana ico gikombe cha Coupe du Monde, ico gashimwe ka Ballon d'Or ku mwaka muzi ko kazotangwa itariki 30 z'ukwezi kw'icumi mu gihugu cy'u Faransa. Inyuma yo kuba kapitene w'umugwi wa Real Madrid mu myaka myinshi yagiye arayikinira, nawe sundi ni Raúl González, muzi ko asanzwe ari mu legende w'umugwi wa Real Madrid, yarasanzwe amenyereza n'umugwi wa Castilla w'abakinyi bakiri bato w'umugwi wa Real Madrid. Biravuga ko umumenyereza Raúl González yo bagiye guhabwa umugwi wa Villarreal inyuma yo kwigenza neza ari kumwe n'umugwi w'abakiri bato w'umugwi wa Real Madrid. Biboneka ko umugwi wa Villarreal uba wagomye umumenyereza Raúl González kumuha amasezerano y'imyaka igera kuri 3 amenyereza uwo mugwi wa Villarreal. Tukaba turindiriye ko iyo deal izova icamo yuko umenyereza Raúl González azorekugwa n'umugwi wa Real Madrid kugira aje kumenyereza umugwi wa Villarreal. Akandi gakuru tubona nuko Nasser El Khelaifi, muzi ko asanzwe ari mu president w'umugwi wa Paris Saint-Germain, yatowe kandi kuba umukuru w'ama club yo kwisi yose, aho azobandanya atwara association de présidents européens de club gushika mu 2027. Orero asanzwe yamukwa mu gihugu ca Qatar, akaba asanzwe ari na president w'umugwi wa Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi agiye kubandanya arongora iyo association y'aba president européens gushika mu 2027. Duciye gato muri Premier League, nuko Premier League yasohoye urutonde rw'abamenyereza bazohiganirwa agashimwe k'umumenyereza yaranze ukwezi k'umunani muri Premier League, aho turasanga ku rutonde dusanga umumenyereza Mikel Arteta w'umugwi wa Arsenal, tugasanga ko Pep Guardiola w'umugwi wa Manchester City, Jurgen Klopp w'umugwi wa Liverpool, David Moyes w'umugwi wa West Ham, gushira ko na Hanze Postecoglou w'umugwi wa Tottenham Hotspurs. Duciye mu mugwi wa FC Sevilla, nuko umukinyi Sergio Ramos, kapitene emblematique w'umugwi wa Real Madrid, muzi ko yaguzwe ava mu mugwi wa FC Sevilla akiri muto ku myaka 19, akiunga n'umugwi wa Real Madrid akawukinira imyaka myinshi gitandukanye, agaca mu mugwi wa Paris Saint-Germain, aho biboneka ko amasezerano we yarangiye, yaramaze iminsi atamugwi afise. Nuko umugwi wa FC Sevilla yahoze akinira akiri muto uwo mukinyi Sergio Ramos yasubiye mu mugwi wa FC Sevilla, aho yasinye kontra y'imyaka igera kuri 2 akinira umugwi wa FC Sevilla. Tugarutse gato ku mugabane wa Afrika, bivanye nuko imigwi iseruka gihugu ikirarondera itike yo kuzokina igikombe ca Coupe d'Afrique, muzi ko kizokinwa mu 2024, aho nuko biboneka ko ariho imigwi iseruka gihugu imwe imaze kuronka iyo tike yo kuzokina ico gikombe ca Afrika kizokinirwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire, aho dusanga ku rutonde rw'ivyo bihugu dusanga ibihugu 18 ku bihugu 24 bimaze kuronka itike yo kuzokina ico gikombe. Turabona igihugu ca Cote d'Ivoire, igihugu ca Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Egypte, Zambie, Guinée équatoriale, Mali, Cap-Vert, Nigeria, Guinée-Bissau, Guinée, Ghana, Angola n'igihugu ca Tanzania. Akaba ari ivyo bihugu bimaze kuronka itike yo kuzokina igikombe ca Afrika c'ibihumbi 2024. Nuko tuciye muri higanwa rya Arabie Saudi Pro League, nuko biboneka ko iryo higanwa byabashe gusinyisha abakinyi bagera kuri 76 mu mercato
irangiye nuko byabaye ari ubwa mbere aho biboneka ko iganwa ryinjiza abakinyi bagera 76 ku mwaka umwe gusa w'inkino bikaba biboneka ko igihugu ca Arabie Saoudite cyahagurukiye ibijanye n'umupira w'amaguru kandi biboneka ko cyashizemo amafaranga menshi byatumye ugenda urasinyisha abakinyi bagiye batandukanye aboneka ko abakinyi bagera kuri 76 ari abo bakinyi basinye m'iryo iganwa rya Saudi Pro League. Tuche gato mu mugwa Manchester United nyuma yaho umukinyi Sofiane Amrabat asanzwe akinira mu guseruka y'igihugu wa Maroc agize imvune muzi ko umukinyi yaguze no mu mugwa Manchester United yavuye mu mugwa Florentino mu gihugu cy'u Faransa wo mu gihugu cy'u Butaliyano nuko biboneka ko umugwa Manchester United muri infirmier yawo usanzwe ufise abakinyi bagera ku munani bose bafise imvune aho turavuga Tel Malasia, Amadou Diallo, Kobe Manu, Tommy Horton, Mason Mount, Luke Shaw, Rafael Varane na Sofiane Amrabat. Aboneka ko umugwa Manchester United utagiye koroherwa mu kuboneka ko muri squad y'abakinyi bayo umaze gutakaza abakinyi bagera ku munani bose bamaze kugira imvune zigiye zitandukanye. Mwakoze mwese murakurikirana amakuru y'imino mukaba mwari kumwe na Angel Chimera Size 611 niyo bagiye kugira subscribe, share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV.